Karibu muri CRB TV muri mwebwe mudukurikiranye. Hari abicaye ngaho ku isofa n'abandi nabo bavuye ku buzi bwabo bariko barafungura. Hari abariko baranywa udusoda kuri Coca-Cola na Sprite muryoherwe. Turi kumwe n'umukunzi twatumiye ngaha mu kiganiro CRB TV namwe mudukurikiranye. Hari ikibazo kimwe gusa dufise turi bugene kumubaza, tugira tumubaze izina ryiwe hanyuma ce dukomeza n'ikibazo twaguteguriye ngaha muri CRB TV. Namwe bakunzi mudukurikirana, reka tubaze izina ryawe. Witwa nde wewe uri hafi yanje? Ku izina banyitwa Ange, beshi bazi kuri Angel Mwizere. Okay, ikibazo rero twashaka tubaze ni kibazo kimwe cyonyene gusa, hanyuma twumve ukuntu ari butwishure kariko natwe tubyumva, kariko nawe ubyumva, hanyuma nawe udukurikirana ukomeze wumvirize yuko ari iby'ukuri canke urabe uko ushobora kutubwira yuko ari iby'ukuri. Hari ukuntu ashobora kubyishura nawe n'ukuntu ushobora kubyishura, siko abantu batekereza kimwe gusa. Ukomeze ukurikirane CRB TV. Ikibazo kiravuga tuti uri tayari? Yeah. Kiravuga ati ni ngombwa yuko abakunzi, abantu mukundanye mubana mu nzimwe, ndavuga girlfriend na boyfriend canke abantu mwafunze impeta mubana mu nzimwe, ni ngombwa yuko umwe muri bo atunga password mu isimu yiwe canke mwese ugasanga mufise password mu masimu yanyu kandi mubana nk'umugore n'umugabo canke nka boyfriend na girlfriend mu nzimwe muhura buri munsi. Ni ngombwa yuko umwe muri mwebwe canke mwese mugira password mu isimu yanyu. Biramutse bikubayeho ugasanga nk'umukunzi wawe ugasanga afise password mu isimu yiwe canke wewe ugasanga ufise password mu isimu yawe kandi umukunzi wawe azi yuko mubana mu nzimwe, wewe wobyifatamo gute ubu urinze usanga boyfriend wawe afise password mu isimu yiwe canke mwaragize ubugeni n'umugabo wawe ugasanga afise password mu isimu yiwe, wewe wobyifatamo gute, ubibona gute? Je icyo mbona gushamo password mu isimu ntabwo ari ikintu kibi, lakini cyambabaza niko yoyishiramwo sindayimenye, aho ntashaka kuyimbwira oyaratuma nogira amakenga. Lakini naho mubana munzu nk'umugore n'umugabo, hariho nk'abantu usanga bafite ama password, umugore ntamenye password y'umugabo n'umugabo ntamenye password y'umugore. So ivyo bintu n'ibintu bizanamwo induru, lakini ayifise ukamenya ati password ni mwese uramenya ati fashi isimu y'umugore wanje ndashamo password niyi, nta ngorane. Je mbona ico atakibazo kirimwo kumenya kuyigira ukayimenya, aho nawe akamenya password yiwawe. Lakini umwayifise ntumenye password, izo nazo nizo ngorane, harimo ibintu ngaho biri secret mu matabazi. None uramutse ufashe nk'isimu yiwe ugasanga mu gihe yari yarakubwiye password ariko yaragezeho arayihindura ashiramo indi password, woca ubyifatamo gute? Woca hari ukuntu woca ubigenza canke wobigenza gute? So yahinduye kandi iyo password nari ndayizi kweri, nkasanga yahinduye fase namubaza kweki wahinduye password, arashoye kunyishura nkumva izo nyisha ikarama, naho nkene reason yumvikana gituma yahinduye password, kandi iyo password nari ndayizi nakunda kwira maybe hari ikintu. So candamubaza nkagomba kumenya ni iki catumye ahindura iyo password. Rero wewe ufise umukunzi wawe canke mwagize ubugeni n'umukunzi wawe ntiwogira password mu isimu yawe, woreka rero ntiwoshiramo password mu isimu yawe? Kwishiramo harabayishiramo maybe bavuga ati kwa kiramunagira nk'umugenzi, abantu baza bagatora isimu ye bakaje no mu business zitabaraba amapici ibintu nk'ibyo bitabibaraba. Haraho abashiramo password kumvizo, aho maybe abantu bashaka kubisimu yanje, harabashaka kwibisimu basanga harimo password bagaca bareka. Kiramunafise info ashiramo password, but jewe mbona ati shaka kwishamo password, kiramuntu biravana ushaka kubishamo nundi agwati ntangora. None wumva nje numva udasizemo password mubana n'umukunzi wawe ntangorane, kubera ko hari igihe ushobora nko kuyibagirira nk'ahantu abantu bakaba bofata isimu yawe bakaguhamagara ati hari isimu yawe wibagiriwe hano, so urashobora kuza kuyitora. Ariko sinzi yuko utogira impungenge mu gihe umukunzi wawe wafise password mu isimu yiwe ariko wewe ata password ufise, canke wewe ukaba ufise password ariko we umwe muri mwebwe afise password uwundi nawe adafise password.
so naho tuvuga ati wayitaye umuntu yaguhamagara ati hari isimu wibagiwe aho nyene uwo muntu aguhamagara ndazi aramenya ati isimu ni yande kandi hari n'ubundi ayitora akabaza aho hantu ari hari umuntu yomenya nyiri isimu so sinzi ko password irimwo ko umuntu yashatse kuguha iyo simu yawe kuguhamagara aho kubaza uwundi muntu warashoye kuyikubikira azahuba akakuzanira akarangisha aho hantu waruri kuko uragaruka ukabaza ati nataye isimu aho warashoye kubona ni picha hejuru akamenya ati maybe uyu muntu yarari ngaha uyu muntu ndamuzi bakakuzanira bazi yuba. Okay, none kubera iki ushaka kumenya password y'umukunzi wawe? Kubera iki wowe ushaka yuko umenya password y'umukunzi wawe kandi uzi yuko mubana mu nzimwe n'umuntu wizera n'umuntu mwatoranye mwizeranye bisigure ati you trust him, he trusts you, mwese murumvikana, bisigure yuko atakintu na kimwe ashobora kuguhisha, yaremeye murabana mu nzimwe. Ni kubera iki ushaka kumenya password yiwe? Cha kwanza nta mugororotsi ariho arashaka kwambwira be ndagukunda cyane but asohotse hanze numenye ibintu akora natwega abakobwa nawe arakeneye kubona ico kintu so ni vyiza kumenya password. Sometimes ashaka kuyitira maybe nashaka kuraba izo business but ndashaka kujya kuyitora nk'isimu y'umukunzi wanje but ntambwire ngo ngo bengo kwanda gukunda ngo cyane ngo trustingana no nta profit ariho ko yes ni ngombwa nakeneye kumenya password yiwawe nanje menya why washizemo password. Okay, dudakeneye izo nduru kugira sinzi ndakwaza password twese tureke gushamo password amahoro aboneke dasi. None ntiyumva yuko ko bari nko mu buryo bwo kumufuhira canke kubera ko uvuze ngasohotse hanze ngo uba umenya yuko ngo iyo bagiye mu bindi bintu none mu ico gihe uwo bumwizera urizera umukunzi wawe uramwizera neza cyakindi abanyamerika bavuga ati nga trust you so uramutrust wo bumutrustinga boyfriend wawe? Ndamutrustinga kandi nko kuvuga gufuha ariyo jealous irabaho ku muntu ukunda kandi nta muntu agukunda umuntu agukunda ukuri ni ngombwa aragira jealous aho jealous irenze kwera uvuga ati uri kurara abantu ati bavuga ati wari uhagaranye nande but na jealous ko ndagukunda of course ndagira jealous I love you so much baby ndakene kuba na jealous kwa ndagukunda so sikuba ngo ndagufuhira of course ndagufura kwa ndagukunda ba ntabwo ari ibintu ivyavyo byose baby ndakuza amahoro no so rakigufuha ni vyiza ku muntu ubukunda uvuze uramwizera none umwizera kubera iki tomwihorera ngo uvuga ati nta ngorane aronke afise password nje ntibindaba nikizima ndamwizera gusa wewe gusa ugatega ibyo nta ngorane gusa ugatega ubonye hagize nk'ikintu cyoba gitanguye guhinduka mu nzu atanguye kuzana ibindi bintu bimeze nkuko ukamutega umunsi ukagenda ugatora agasimu kiwe hanyuma ukaraba igituma ariko arahinduka yuko bafise nk'aka kandi kabebe ku ruhande yoba ahengetse ku ruhande kubera iki ari lazima umenye password yiwe ukomeze ushaka gukomeza umucunga ntubona yuko aramutse abimenye yuko ashobora kubikorera ico? N'ikindi kintu mvuga ati nkamureka kuko bavuga ati amaze guseseka nta muntu yayora so ndashaka kumureka nkavuga ati nzarabe bihinduka ko mumujya amageze kuri agatima kanje kuri we karavuyemo nkaguma nicara be barankunda iki niki no sikuvuga ngo isimu yo ndayitora kugira ndamucunge naho umweretse ya urashaka kumutera ingeso yo gukora ikintu atakora but kwitora sometimes uyu ni baby wiwanje umugabo wiwanje icanje iciwe n'icanje so ivyo gutora ntangorane apana bereka ndayitore ndabiko yacirinze urashe kumwereka akora ikintu atagoma gukora so kuco nobona kweri kuvuga kudatora isimu suyitora isimu kubwuri kuramucunga yitore maybe ukene gukoresha nk'ico umuntu wawukunda umuntu wawe wiyumvamwo musange akabisi nagahiye ico ni ikintu mbona ati nyamukuru bagutora ugomba kuraba ntaciringe uratuma umuntu yokora ingesa ataguma gukora. Okay, none bwira rero abantu badukurikiye canke abakunzi bakundanye babana mu nzimwe aba girlfriend n'aba boyfriend babana mu nzimwe ubu nubuhe butumwa basigira kuri babandi usanga babana mu nzimwe nk'abakunzi bafunze impeta bose baciye imbere y'Imana ariko ugasanga umwe muri bo afise password ariko umwe muri bo atinya gutora isimu y'umukunzi we kubera yavuga ati kuko ndamwizera umukunzi wanje ashobora kubibaza yuko ntamwizera kubera yuko ntari isimu yiwe canke
canke nshaka kumenya password y'isimu yiwe gira icyo babwiye kugira ngo abakurikiye CRB TV bagire icyo batahuye n'abakunzi badukurikirana bagire icyo batahuye. Jewe icyo navuga ku bantu badukurikiye, abantu bubatse, abantu bakundanye, kubera iki umukunda uzi ko hari icyo umuhisha, kubera iki ugeraho umurongora uzi ko iyo kumurongora urumva kumutwara gukora ubukwe. Je kurongora ni mu Kinyarwanda guys, I'm sorry. So ukwiye kuba honest ku kintu icyo cyo cyose atacu umuhisha. Urumva we uramukunda kwe kumbwira ko nkunda unyegeza ikintu, iyo password ubona yoza n'induru bagenzi mu nyumviriza ikuremwo aho yimuhe arabe ni giki, maybe akoresha icyo agomba gukoresha, aho nibwo yo yitora uko umuzi ko maybe agira jesi kwa gukunda, urekane nawe arabe ibyo agomba kuraba bagushamo password ndashaka umuhu wundi. So okay, tunaguciremo rero hari kandi nibutse hari abandi bakunzi ukunze gusanga babana mu nzimwe ariko umukunzi umwe muri bo canke bose muri bo bakaba bagenda bavuga ngo sishobora gutora isimu y'umukunzi wanje ngo ninjire muri message ziwe ngo mbe nuraba ibintu yandika canke ngo ndabe ati nabahe yandikira nci nyuma ibiki ibintu nk'ibyo. Hariho abantu babanye mu buryo nk'ubwo, none ubona bo babanye mu buryo bwiza canke ubona yuko babanye mu buryo bubi kubera ko umwe muri bo canke badatora amasimu yabo ngo bacungacunganwe barabe ibyo bandikiranira yuko abaca inyuma ibintu nk'ibi. Je urukundo nk'ubwo je kuri jewe ndaguheba pe, jewe nka jewe ndaguheba kuko nk'ibintu nk'ivyo ni ibintu si wewe we ni wewe wizera umukunzi wawe uramwizera nshaka gukora mu isimu yiwe nimba afise password nimba ata password irimo nimba irimo wowe ntibikuraba. Ikibi gusa nuko aguhereza icyo cyose ushaka agukunda ubona ata kintu na kimwe kiho kirahinduka mu nzu ubona yuko mubanyeho atangorane. Ni wewe gusa uvuga ati sinzigera nkora isimu y'umukunzi wanje keretse hagize ikintu kiba nkavuga ati nifuza yuko umpereza isimu yawe ubwo nyene wewe gusa bivuye iwawe canke bivuye kuri we ntashaka gukora ku isimu. Jewe icyo mbona sinzi nubwo woma urukundo ruhagije aho makira kintu sinzi ko maybe noba hiyo simu ntayitora ngo niko mu rukundo rwo gose ngo ce nicaranga imyaka ire ngo be ngurama kira kintu ngo nisimu sintora. Ni ibintu iwawe gusa wavuze ati sishaka kuzokora ku isimu y'umukunzi wanje kubera ko nshaka kumwereka yuko ndamwizeye neza, ntashaka gukomeza ndamuraba inyuma ndamufuhira ngire biki ibintu nk'ibyo, ndamwereke yuko mbona yuko urukunda mpa ruhagije nta bindi gusa. So iyo simu ekaba ari automatic. So ahanini dushaka kumenya n'abadukurikiye bamenye ati none kuko hariho abo babanye nkuko urumva bashaka kumenya yuko nimba bo babanye neza nimba iwawe ubona yuko babanye neza canke ko bihenda yuko ari lazima agerageze nimba adakora ku isimu y'umukunzi wiwe azayitora harabe ibintu abarimo. So aguha kira kintu keneye aho atangorana ubona mufiseho cha kwanza no gutora isimu gumurabaraba biravana n'umuntu ingene atanguye kuzaritwa imande yiwawe, maybe ugasanga mwakunda kuyaga mwakunda gutwenga ukabona gumahurikiye mu masimu arabaraba ivyo navyo biragutuma kuguma gutora isimu yiwe woraba yabigutera amakenga. Lakini mbona ukufata turi kumwe twese nidukeringa bawo isimu tuguma twitwengera nta mutima afise wo kuja gutora isimu yiwawe n'uwo mwanya ntawo turonka kuko urukundo umpereza rurabereye. Je ntabwo noronka iyo simu kwa uba karibu yiwanje ubuza icyo bitwa za karasharamye zaragwiriye isimu ni nyinshi zaragwiriye ugwaruko icyo ari cyo cyose ni isimu gusa urumva. Ni gute wowe uri kumwe n'umukunzi wawe muri kureba TV ngo utotora isimu yawe canke ngo abatotora isimu yawe yibere kuvugisha abagenzi biwe mugeze tugende gukina ibintu nk'ibyo urumva. Ni gute muwa muri bize kujya atotora isimu yiwe ngayikoresha texting abagenzi biwe. So ni gute kwa biravana tashaka kwa tuvuga ati be okay turiko twica turiko turatwenga turiko turatera inkuru ntabwo ushaka kuntwengesha ufata n'isimu uvuga ati hey baby I love you. So wewe uca wibaza yuko ari abandi bantu ariko ndashira hasi itamu ni yanje na wewe you know ntabwo ushaka gufata ati be you know
What the heck is this? Ndakubishyira hasi tubaze tugire niyo twejeje nko gufinata iki tuko turakina tuyaga nk'abakunzi urashobora gutora isimu yiwawe nawe ukaraba icyo wokora nta ngorane kajya kanya kanje nakeneye yakampaye ati nabushaka kuzanga akakanyu kame buri n'isimu nzira zibiri zananiye ipsisi niko bavuga sutora inzi abadatora isimu y'abakunzi babo rero wumva ko babanyeho neza ubona atangorane nimwe byoba biteye Jesse navuga ko hari umuntu yabana n'umuntu akunda ukazamara imisa umunsi udatoye isimu yiwe Jesse sinzi ko biriho for me sinzi ko biriho ko maybe mubana kure bati mubonanye mu nzimwe murabana mu nzimwe ariko nta gishikana kimwe ufise cyo gutora isimu y'umukunzi wawe sometimes cyo kuyitora atabintu ngugiye kumukekera Jesse kavuga ati reka nkoreshe isimu ya mabe utore gusa kandi ubize isimu yiwawe utore isimu y'umukunzi wawe urashobora kujya kurota game mu message atakintu na kimwe maybe hari agapicha afite ka kera mwifotoje batekana aya mapicha aho ucuronga ikigana cyo kwati be uribuka uyu munsi ukayitora isimu yiwe ukaraba ipicha gusa ukavaho atakintu cha message utagiye muri message ibintu nk'ivyo bivana n'ingene umuraba ingene umukundanye bati simbwe ngo cenda yitora ngo umunsi wohera wese kwere akumukunzi karabereye karatera amatsiko nakantu kabereye cyane so sikuvuga ati namvaho ngo mabe bisinkoreshe nimpuzi yurayitora ukayambara nkese kandi utashaka kuyitora kandi ufite ama jacket menshi ufite imipira myinshi ba wayibona kabati umva ko umukunzi karabereye je ariko ndabibona sinzi abandi mwiyumvira gute Okay, mwese mwadukurikirana murakoze kuba mwakurikiye CRB TV. Hari ukuntu tubyumva, hari ukuntu abyumva, hari ukuntu nawe ubyumva. Mwese uko mukurikirana CRB TV muri mwebwe bakunzi mukundanye, mwumvishe ukuntu ukeneye kwifata mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe mubana mu nzime mwaragize ubugeni canke mutabugize ariko mwese mubana mu nzime muhura buri munsi. So wabonye ukuntu ushobora kwitwara canke ukuntu ubigenza ufise ukuntu ubyiyumvamo wewe ukabifata nkuko ubyiyumvamo hanyuma ubuzima bugakomeza. Mwakoze kuba mwari kumwe natwe, yari CRB TV. Mwakoze naho butaha. Singababandi, this is Amore, Bobo Pro. Singababandi, ukeka ko abantu bose arabahemu. Ukeka ko abantu bose ari bamwe. Oya, abantu bose si bamwe. Ukimenya nawe isufata nk'umuntu udasanzwe, binyuranye cyane naho wamenye mbere. Njye nkikubona nabaye nk'ubonye umunyana, nkaho nta wundi muntu nigeze menya. Nagungereranya n'ababandi, nicyo ngukundira. Uzi ibyo nkunda n'ibyo nanga kubarusha. Singababandi, singababandi, ukeka ko abantu bose arabahemu. Ukeka ko abantu bose ari bamwe. Oya, abantu bose si bamwe. Uburyo ufata kanyeretse gushishoza, ndetse kuzi no gufata ibyemezo. Kugira ibanga ni kamere yawe baby. Reka amagarara harenga, naguca amarenga. Mbabwira yuko uri ikirenga, utameze nk'ababandi. Mama we, singababandi, ukeka ko abantu bose arabahemu. Ukeka ko abantu bose ari bamwe. Oya, abantu bose si bamwe. Tell me how you chilling baby, tell me who you talking to. I guess it's only me.
mwakoze muri mwebwe mwakomeje gukurikirana CRB TV. Mu mwanya uheze twari turi kumwe n'ugwaruka, umwe mu gwaruka twako turavugana nawe kubijanye nuko uramutse ubonye muri kumwe n'umukunzi wawe canke mubana mu nzimwe, nshatse kuvuga ati girlfriend na boyfriend mubana mu nzimwe, ariko umwe muri mwebwe canke mwese mufise password mu isimu yawe. Urumva ufise password mu isimu yawe, ni ngombwa yuko umukunzi wawe atora telefone yawe, canke ni ngombwa yuko umukunzi wawe amenya password y'isimu yawe, canke ushobora kubigenza gute? Ibintu nk'ibyo nibyo twako turaganira mu gice ca mbere. Hariho abagiye batwishura mu bibazo bigiye bitandukanye. Muri icyo kibazo twabajije hariho 2-3 batubajije batwishuye muri ibyo bibazo. Ngiye kusoma umwe muri bo yatubajije. Hariho uwitwa Holy wa ukweli, akaba ari we yatwishuye ikibazo tugiye kumwishura. Yavuze ati simu ni ya mtu mmoja, sio public phone, why you have to dig my phone? So yashatse kuvuga ngo isimu ni y'umuntu umwe, ntago ari kubera iki ushobora gutora isimu yanjye ugakomeza ukurikirana ibyo ngenda nkora mu isimu yanjye, kandi umenya yuko dukundanye tuba mu nzimwe, ibintu nk'ibyo. So tukaba turi wakoze we wagerageje kutwishura, hanyuma tukaba tugiye gukomeza n'igice cya kabiri. Mukomeze mudukurikirane muri CRB TV, tukaba tukiri kumwe na wa wundi wo mu gice cya mbere, kandi hari ikindi kibazo cya nyuma tugiye kubaza, hanyuma mukomeze muryoherwe n'iki kiganiro, mukomeze mudufashe murabe yuko hari ukuntu yiyumvira, hari ukuntu niyumvira, hari ukuntu nawe wiyumvira, ariko twese tugiye dutandukanye. Mukomeze mudufashe. Ikibazo cya kabiri kiravuga tuti, uri tayari? Okay, murabona yuko mu bihugu nta gihugu kigenda kitagira perezida. Hariho bamwe bavuga ngo nta mu perezida w'umugore, ngo umuperezida ngo yama ngari umugabo. Benshi nkunze kumva bavuga ati ngo perezida w'umugore ntashobora kubaho, ariko iki kibazo ni iki wawe, iki kibazo akaba ari iki wiwe, kandi ikibazo rero si icyo. Ikibazo kiracyakomeza. Ikibazo kivuga ati baramutse bakugize perezida, ukabona kugize perezida w'u Burundi canke ubaye perezida w'u Rwanda, ni giki ushobora guhindura kugira ngo igihugu gitere imbere, kirusheho gutera imbere? Kuko ibihugu byamaze gutera imbere. Navuze ati bakugize perezida w'u Burundi canke w'u Rwanda, ni giki ushobora guhindura muri icyo gihugu kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere? Je nk'ikintu niyumvira nahindura, niyumvire muri Afrika cyane cyane ku mavuriro. Abantu benshi barateseka ku mavuriro, abantu benshi barapfa takibahitaho kubera ko kubura ifashanyo bivanye nk'amafaranga. Je nk'ikintu nk'icyo narabigere nagira ni abantu bakivuriza kubusa, ko abenshi barapfa, abavyeyi benshi barahohoterwa ku bintu nk'ivyo kubera atamahera. N'ikindi ipfuvyi abantu batifashije, abapfakazi, nagira uko shoboye bakaronka ifashanyo zihagije, kunyanyasika bagenda basaba mwibara basegereza. Je mvuze ati naba perezida, ico nico niyumvira nokora muri Afrika. So nagwaye nk'akarorero, nashatse kuvuga ati mu Burundi, urabona Burundi uko bumeze, so urabona u Rwanda uko rumeze. Ibihugu byamaze gutera imbere, turabizi, barabizi, nta numwe atazi icyo gihugu icari cyo, ariko tuvuga ati bakugize perezida baguhaye nk'biliyoni 10. So izo biliyoni 10 baguhaye muri icyo gihugu, ubu nyene aho ubona kigeze, ni giki ushobora kuvuga ati ngira ndagikore kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere, gikomeze cyumvikane nkuko ibindi bihugu bigenda byumvikana? Nshatse kuvuga Aziya, nkavuga Amerika, nkavuga Australia, ibihugu byinshi bigiye bimenyekana, Tanzania, ibihugu Kongo, ibihugu nkuko bigenda bimenyekana bivanye n'ibikorwa byinshi birimo mu icyo gihugu, abaperezida bagenda bakora, canke abanyagihugu, canke bivanye ukuntu bakomeza bitaho mu bikorwa bateza imbere ibihugu byabo. So baguhaye uwo mwanya wo kuba perezida, bavuga ati tugize perezida
kugira ngo uteze imbere urusheho. Twavuze yuko wofasha mu bintu by'amavuriro, imfubyi, ibintu nk'ibyo. So hari nta kindi ubona ushobora guhindura ngo uvuga ati nshaka yuko igihugu cyanje gitera imbere, abantu banje batera imbere, bidagadure, babone yuko ndi perezida mwiza, ahubwo ko nari n'umugore mbereke yuko ahubwo n'umugabo w'umuperezida atanica ndusha, ahubwo umugore ni wakenewe kuba perezida. Ubereke yuko umukenyezi nawe ufise ikintu umariye igihugu. Nibindi bintu ushobora kubona wohindura nibiki? Je icyo mbona nohindura, je uko mbona nk'ibintu, je icyo mbona nyene bwati nohindura nko amavuriro no gufasha imfubyi. Ko bokubaka inzu zimeze neza naho hakaboneka hakamera neza, nyene gisagara kigatanuka kikamera neza. Je nivyo mbona igihugu cyose wo cyubaka amazu, kuzuza amazu n'ibiti ntibiboneke. N'ibiti ubona ko bidakenewe none. Birakenewe none si by'ibiti twabivuga. Wavuze wo kubaka usanga warubatse amagorofa atabitari mu bugaragwa aramazu gusa. Umuyaga uje vibe. Tugeze tubivuga ko bati n'amazu ameze neza arakenewe, singwa ataho bantu amazu ari giti nicobura, ni ngombwa igiti kirabaho. So nibyo byonyene ubona, ibyo mbona nokora byonyene wi perezida, byonyene ibyo bivuze ati ibintu bitatu byonyene ndahinduye igihugu ubu kirameze neza. N'ibindi nakora no abantu umuntu akavuga uko yoba yiyumva, umunyagihugu ikintu yase, kubera ko nawe uri perezida mvuge mu Afrika hariho abantu bafise ikintu bakeneye kuvuga, ikintu gikenewe maybe kunyanyasa nkagukuraho, kila muna kabahuru, kila muna kumva ko nawe afite agateka nk'impunzi, nk'umuntu nyene atuye nga aho nyene ndi perezida mwico gihugu ndimwe. Ntiwokuraho guhohoterwa ko bakenyezi none ko bakibagiwe, kandi wowe uri perezida w'umukenyezi ukeneye kuvuga ati nta guhohoterwa ko bakenyezi nomo kwishuri umwana yacererwa agakubitwa ntazosubira gukubitwa, akenewe kuza acererwa ahubwo agahanwa, bakamwereka yuko yakoze ikosa kuko yacerewe, atari byiza gucererwa mu ishure, kari lazima yuko atonda hakiri kare agakurikirana ibyigwa neza atari gucererwa. Ibyo ntiwo bikura ibintu nk'ibyo. Urumva nibyo nashatse kugeraho kugira ngo twumve yuko nimba hariho n'abadukurikiranye abanyagihugu canke abafise igiti bashoboye uburyo bwo kubihindura bakaba bihindura bivanye yuko urwaruka rwabyicariye rukaba rufise inyishu yabyo. Jewe nk'ivyo uri kuravuga byo gukubitiki, jewe kwera ico nanje no camamaza bakagi ari nko muri Afrika je ndi president ubwandi ico nagekura, kuko ari umwarimu akubita kabisa ukavuga ati umuntu haye karanama nirikosa ubwo ari karavuna. So next time nzana akomeza ijya nkuni nazimenyereye mvuga ati no musakubita nyene akubite nyene mveka kubise ngende kwicara, kandi yangeso iciguma ibandanye ugiye kuvyitegereza muri Afrika abana benshi baguma kuri kijya kintu bavuga ati aza kunkubita n'ujya mwari akubita. So cyo no kuraho urashobora kumubwira ati wacerejwe niki, ukamana ati niki nizihe ngorane washoye guhinduka, ushitse urakubita ico kintu kwena babwira bakakireka ko ari ukubita kabisa kumva ati uyu mwana kweri arankubise nta nubwo umwari ankubite rijya kusana kozi hubwo agatumumenga narebana nico novuga nabi ivyo byose nabikuraho, ukabaza umwana nizihe ngorane ho umwana kweri uko abayeho bituma yocererwa, bituma yokora ikintu atakora kubw'ubuzima bwiwe. Muri Afrika naho ico nabonye ntibabaza, ntibicira umwana bamubaza, aza kubitwa akicana nizo nkoni kandi ku mutima tuntuye. Nivyo ni ibintu no shira imbere ko kubaza nabyo bimeze neza bifu kubita, kandi inkoni ifata igufa nifati indero. Niko numva abakenyezi bobo ntiwokuraho guhohoterwa ko bakenyezi, nshatse kuvuga abagabo dufate ibihugu byateye imbere ukunze gusanga atari cyoroshe kuba wo kubita umugore, uramutse ufashwe usanga ufunzwe canke ugasanga utwawe mu rukiko urahanwe bikwiye. Ibyo byo ntiho bikuraho ukavuga ati uri umugore ugakubitwa n'umugabo ukeneye gufungwa, uri umugabo icyo kibazo cyatumye ukubita umugore, ibintu nk'ibyo uri umukenyezi wo bitahura ntiwo ikintu nk'icyo je nko muri Afrika ico gukubita nagikuraho, kubera ikino gikuraho muri Afrika n'imboregwa ziva ni gukubita kweri ico kintu nacamamaza bakakireka.
umugore muri Afrika ugiye kubiraba abavyeyi bacu baje bava barakora cyane sikuvuga ngo harimo ibinebwe harimo abadakura kwe muri Afrika ugiye kuraba abagore baratesika cyane sikuvuga ngo ngaho ari ubapfa ivyo bintu nyene ngivyo tweko turajo vy'amasimi induru zigatera lakini muri Afrika kweri umugore yicira ngaho wari kumutoza indero none umugore umutoza indero nivyo lakini ugiye kwitegereza mu gihugu cyacu muri Afrika igitumano bikuraho baranyanyaswa cyane umugore aranyanyaswa kukuvuga ati ego n'uruvyaro ruratuma umuvyeyi rumugirane no gukora cyane but baranyanyaswa azaga kubitwa for no reason yicaye mu nzu yatetse agabuye nta kusakoza gakubitwa ivyo byose nabikuraho ako sinumva yuko umuntu w'umugabo ashobora kuza giturumbo kagasheka kubita umugore adafise igituma yamukubise so ntubona yuko ni ibintu by'abubakanye so ntuba umuntu amenya ati nukubera iki so dufate ahanini bo kwicarira ukumviriza uri mu ikosa n'uwo hari mu ikosa hanyuma ugahana uri mu ikosa ibintu nk'ibyo ugiye kura muri Afrika izo nzego zirahari zumviriza abubatsi kandi naho ugiye kubiraba of course muri Afrika umuntu azishoye kuza from no reason akaza kubita ugiye kurashoye kuburiko nk'abana twe twarakina ko umugabo yaje yaborewe umugore yaza kuvuga ati nibiki akaza musanga hari arasunitse kwero umugore yakoze ikosa kweri abakamusanga hari injya nikagakubita ego nibanga ry'abubukanye ntitwamenya batugiye no kura muri Afrika kweri sikuvuga ngo kira muntu wese ngo nibanga ryo yubakanye hari umuntu amusanga nawe gakubita kandi uri umwana ahagaze ukabona akubise kwe abana arajananye n'abana nibanga ry'abubakanye kweri ijyo kintu je muri Afrika navuga ati ego binaniranye hari inzego muri Afrika zariho bazitwa SGVB zari zijanye n'izo nzego kinaniranye uri umuntu w'umugabo umugore mwarazitura zikabahanura uranazi nizo ntuzenyura kine ubwo buperezida ntabwo ndakeneye ndinga ndavuga kuko watanze kubijanye n'abanyafrika kweri kuco nosubiraho izo nzego kinaniranye wojo lakini from usual kwita umugore ugira ico kintu nakibuza kweri nk'abavyeyi bacu baratesika cyane mafugiye kukiraba ngaha barapfubusa kwa mata yuzuye muri virigo imiceri barajya sinzi ivyo babapfa lakini muri Afrika kweri umugore arababara ibisebe niki uruvyaro ugiye kuri 100% muri Afrika abavyeyi kenshi na kenshi baranitaha uruvyaro gusumbya abagabo ugiye kukira ico kintu muri Afrika so ico jewe kweri nagihagararako wowe urakweriye ubu president me murakoze mwebwe mwakurikiranye CRB TV cyo kikaba ari cyo kibazo twagerageje kumubaza nkuko natangwe ndabibabwira mfise ukuntu ndabyumva afise ukuntu abyumva akaba ari cyo gituma yagerageje kubacira muri make gusa kugira ngo mwumve yuko yagerageje urumva aranakwiriye n'ubu president nkuko mwabonye nkuko yabyishuye so nawe ushobora kuba ubukwiriye we wakomeje kudukurikirana naho urushe canke wicaye wakoze gukomeza gutora ku kanya kawe ukicara ugakomeza uraba CRB TV naho ubutaba uzakomeze udukurikirana mwakoze.